Kuvyo rero numva yego ja hanze ndumva ngo umunsi mukuru w'abakundana ngo umuhungu n'umukobwa turabarabukiye abakunzi b'ikimamara TV muherereye hose twizere ko mumeze neza nkuko natwe mubibona tumeze neza kuri microphone nkuko musanzwe mumenyereye ni Odimix inyuma ya camera Steve so welcome again mu biganiro vya ikimamara TV mumenyereye dukorana n'abanyempano basanzwe ariko uno munsi n'umunsi special ku Kimamara TV aho twaramutse tugendera ishure rya Kaminuza riri ngaho Bujumbura abenshi bazi kuri IUNICA shure ryiza cyane shure ririko amafakulte meza shure ririko ama institute meza twongera duha ikaze abanyeshure bose batariyandikisha kuri iryo shure tubabwire ko bakibakira kaze cyane ku shure so twagiye rero twaramutse tugendera abanyeshure baho aho tugiye kuraba ingene bobo bumva umunsi mukuru wa Saint Valentin uno munsi kuko musanzwe mubizi ko uno munsi ni umunsi udasanzwe abenshi bitwa ngo ni umunsi mukuru w'abakundanye Saint Valentin mbona umenga hariho abanyeshure ndiko ndabona bari en group ndazi ntibadutetereza cameraman twagiye Hello mumeze neza ego mumeze neza ikindi Kimamara TV kibagendeye no munsi tukaramuka tugendeye kuri shure aho nipfuje kuganira n'abanyeshure bamwe muri mwebwe kugira ngo kumbure twunguranye ivyiyumviro twongere tuganire kuko murazi ko kamurare gakenewe mu buzima bw'umuntu ariko rero kubw'ivyo numva umenga ntitwamanza kuganira tutaramenyana byo bavyiza tubanje kumenyana twese mu kimenyesha bariko barabakurikira ku Kimamara TV nanje ubwanje nkabamenya kuko urabona ndabasanze muri ko murabraga kwanza mwanyakiriye turabivugana ndumva hagati makararemye ndabona ko mapa munyagisha murakoze cyane reka rero tubasabe mubanze mwidondore abariko barabakurikirana nanje ndabamenyereho karibu mu Kimamara TV mboje mvuga ku izina rya Irankunda Odifax nkabasanzwe niga nyene kuri no université IUNICA karibu cyane mu Kimamara TV merci sana ngeze kucuka ikiraho reka naje ndakibatse karibu mu Kimamara TV ego murakoze gira akazi nariko baragukurikirana nitwa Ornella niyo yitungira sanzwe wiga ngaha niga ngaha nyene faculté de sciences et technologie karibu cyane murakoze umusore mbona umenga ntavyorosha nawe nyene niwe shikiriye karibu mu Kimamara TV ego murakoze umeze neza turashima kweli akazina ko bariko baragukurikirana nitwa Mose mugabo akunda kunyita mzigo yap kubera uraterura imizigo gose wewe si mizigo nkuko vyumva mizigo navuze ko utavyorosha none cenda bibone ya ni hatari karibu mu Kimamara TV murakoze sanzwe umunyeshuro nganye nsanzwe niga nyene kuri IUNICA okay ndageze kucuki kandi uraberewe merci karibu mu Kimamara TV murakoze akazina ko bariko baragukurikirana ta Centrine irakoze nkaba niganga kuri université IUNICA okay karibu cyane umuntu ushikira ni umuntu adasanzwe aho nari sanzwe ndamuzi Malaika akaba ari Miss Popularity wo mu ntara ya Cibitoke uraho ikaze ku Kimamara TV Malaika murakoze cyane meze neza bon je meze neza ndashima urakeye merci Miss Popularity na urakeye ariko cyane murakoze nakuvugiye ibintu nakuvugiye izina mugabo nzi Malaika gusabwira bariko baragukurikirana irindi zina kumbure je ntashoboye kuvuga okay bon je nitwa Miss Malaika Bella Uwimana nabidoreza ko ndibaza usanzwe uri Miss Malaika Bella canke iryo Miss ni kubera ko usanzwe uri Miss Popularity okay sinashimiye kuvuga popularity gusa kanshi batubwiye ati muri Miss izina ryose Miss ritegezwa ko ariko ndi Miss Populaire wow Cibitoke karibu mu Kimamara TV yego ndashikiriye undi musore ndasanzwe nawe nyene nawe sanzwe ndamuzi mugabo si cyane reka ndamusabe nawe nyene yidondore abariko baramukurikirana mu Kimamara TV karibu mu nangwe ndamutse abantu bose bakurikirana TV Kimamara TV nkaba nitwa Justin ku mazina benshi bakunda kuntazira ni Guevara
nde Guevara. Guevara Oui. ko rigoye kuvuga Oya irasanzwe nyene situ nyene kuba ukunda umuntu ushaka kwitira nkawe kugira nawe wiyumve yuko umeze nkawe. Guevara n'umuntu ki ko iryo zina rya mbere naryumvise kandi mu busanzwe jewe iyo numvise ikintu nkavuga ati ubu n'umuntu ushaka kumera nkawe mbashaka nanje kumumenya kugira nanje ejo nze mpave ndakiyitirira. Ya boni vyiza Guevara mbongiye muri histoire ya Guevara usanga ari ndende. Mu bisanzwe gusa muri make Guevara n'umunya Argentine ariko byagiye guhinduka aba umunyakiba. Aho rero twinjiye muri ivyo bonye usanga ari birefu. Karibu mu Kimamara TV. Sawa nawe murakoze. Reka mbaze ndabashimire kuba mwanyakiriye mukaba mwemeye kwitondora abantu bako barabakurikirana. Mu bisanzwe rero no munsi kuba ndi ngaha ngira ngo ni munsi udasanzwe mwese musanzwe muzi jewe ndawuzi ko ari munsi mukuru abenshi bavuga ngo ni kuri Saint Valentin. Mugabo hari amakuru ari du jour bubahiriza kuri Saint Valentin ariko ndatangaye nsanze mu bantu bose nsanze ngaha nta numwe yayubahirije. Ndi kubera iki mwese mwoba mwiyumvira ati mwoba mwayivuganye kugira mwambare uko? Bo ntitwabivuganye muga nk'abantu biturije nyene nuko nyene twahisemwe twavyisanze nkuko nyene. Ambaye rero abubahirije uwo munsi mvuze ko badatuje. Baratuje mugabo hariho kimwe na bibiri twebwe nyene turiturije kandi urabona n'amasaha aracari hasi. Peut-être ko turindiriye amasaha nyene ari imbere kugira dukore umuti. Wow, ndumva ko amasaha murayarindiriye inyuma y'ishure kugira ngo namwe mubahirize amakuru ari du jour. Mu bisanzwe rero ikintu cangenze hakuru nari nifuza tuyage kuvyerekeye uyu munsi. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe, umunsi benshi bavuga ko ari kuri Saint Valentin, umunsi bavuga ko ari umunsi w'abakundanye. Je ku ruhande rwanje nta birebire ndawuziko. Mugabo kubera ko basanzwe bavuga ko ari umunsi mukuru w'abakundanye ndavyubahiriza uko nyene nkavuga ati uno munsi nimba ari umuntu kanaka ko dukundanye ndashaka kumwandikira message nkamubwira ati Happy Valentine's Day. Ivyo bintu namwe birabashikira mukumva ko uwo munsi ari umunsi mukuru w'abakundanye koko ukibuka gufata wa muntu wo hafi yawe ukamwipfuriza uwo munsi iyo message ya Happy Valentine's Day ikamushikira. Duhere kuri Odifax. Uwo muco ku uyu munsi nawe kubona. Bo uyu munsi wa Saint Valentin je bisanzwe ko ndawubona bo nko kuri jewe je nsanzwe ndi single gusa murano ndumva yuko bavuga yuko ari umunsi w'abakundanye bakundanye ngerageje kuraba uko no bivuga ego nivyo kubera uwo mweranda bawitira umunsi wa Saint Valentin hari umweranda yakwita Valentin bamwita Saint Valentin no niwe ngo yatanguje ibintu donc vy'urukundo azarahuza abantu abigisha ivy'urukundo no mu nyuma harageze igihe bamwica rero kubera ubwo rukundo yari yatanguje ashira mu bantu nyene ahuza abantu n'abandi barashoboye kuca uwo munsi bawumwitirira kubera bari bamwishe ro 14 nyene voilà ro 14 marucu uwo munsi w'abakundanye niko kukurera abantu bace babifata kunyene bawugira umunsi w'abakundanye mbo nuko ndavyumva ku ruhande rwe wanje. Ukitusigurira umunsi mukuru w'abakundanye washize imbere ko uri single ariko umunsi mukuru w'abakundanye ntibasize urukundo kuri naka byumvikane ko n'urukundo ukunda mama wawe cyangwa ari wowe wese kuri wewe uwo munsi ari wiwanyu n'umunsi w'abasheri cyangwa n'umunsi w'abakundanye kuri wewe mbo n'umunsi w'abakundanye yego n'umunsi w'abasheri kuko twese tugiye mu kuvuga ngo n'umunsi w'abakundanye je ndakunda mama wanje kandi nawe urafise undi muntu ukunda naho swate wo muri famille canke uwundi asanzwe tuciye dufatira kuri urukundo guno munsi niko rukundo dusanzwe dukunda abavyeyi canke ni kuvuga ati bamwe babiri bahura bakuze wewe Odifax n'umunyeshuri mwa mwarahuriye ngaha kuri IUNICA mugashira hamwe mukaja mu rukundo uyu munsi ni wiwanyu canke ni n'umunsi wahariwe umuntu wese afise uwakunda muri yo mbo uko no bivuga jewe uwo munsi donc n'umunsi w'urukundo n'urukundo ruri hamwe si kuvuga ngo n'umunsi mukuru w'abasheri kimwe gusa abantu bobo niko babifashe kandi urukundo rw'abantu babiri abasheri abashushu mugabo ni tuta muri ensemble
muga gusaba ubu babona yuko ari urukundo rw'abantu babiri je nka je nawe nkuko nk'ubu turabaye abagenzi nuko naje nawe kwifuriza kende unyipfurije rero n'abandi babibona joyeux Saint-Valentin merci urumva ko n'uri singo ntakumiriwe kuwo munsi urahawe ikaze nawe kuryoherwa mu bandi yego cyane reka ndagushimira merci reka ngende kucuka icanje rero naco kinsigurire ukuntu uno munsi ari umunsi udasanzwe kuri we urashaka kumpa umuco ukavuga ati uyu munsi utandukanye n'iyindi minsi yose no bandi uyu munsi ni umunsi mukuru wa Saint-Valentin nk'uko mubibona nk'uko mubizi ngaha nubwo ubona tutubahirije amacouleur du jour novuga ati umwanya nturagera kubera yuko ubu turacari mu kazi turacari ku ishuri after rero amasaha niyagera akazi karangiye ngira natwe turaza kubahiriza ico gikorwa umunsi mukuru w'abakundanye kuri wewe ufitiye akahe kamaro mu buzima bwawe umunsi mukuru w'abakundanye ushobora kuvuga ati n'umunsi mbishitse naho mbashavuye ndashobora kuryoherwa kubera ko uno munsi ari umunsi mukuru w'abakundanye canke n'umunsi utandukanye n'indi minsi kuri jewe kuri wowe ufata gute umunsi mukuru w'abakundanye ndawufata nk'umunsi nyene kuri jewe numva ko umengo ntusanzwe gose ni umunsi usanzwe numva ko umengo ni umunsi nk'iyindi ariko kuko urashobora kunsigurira utwaye ibintu bijanye na Saint-Valentin nawe ndakubaza nubwo uriko urambaza kubera yuko Saint-Valentin je nakuze numva ngo Saint-Valentin ngo ni umunsi mukuru w'abakundanye naje sindamenya ko ari umunsi mukuru nyene w'abantu bari en couple canke ari rugero rukundo nyene dukunda abavyeyi dukunda abavukanyi abagenzi bacu shajerera aho rero ndakubwire ndi zero sinzi nanje ngaha kubabaza kugira nanje mu mpumuco urumva nikunguranya ivyumviro kumbure turaza gushira hamwe conclusion twese umwe wese icyumviro ciwe turaza mwivyo turavuga ati bwa wundi wa munsi bawitira abantu babiri kumbe na rugero rukundo rwo muri famille rurafise izina ryago twavuga ati uno munsi urashaka gutaha ukabwira mama wawe kajya ka message bakwandikiye mu gatondo canke wandikiye uwundi nawe ukamubwira ati mama nawe ka message kagushikire kuko urumva nawe n'umunsi wiyo okay ni bon gusa umunsi mukuru nk'uyu nk'uko tubizi ikintu maze gukura ucumva uko nyene haragege nawe ukagifata uko nanje nagifashe kari umunsi mukuru w'abakundanye abantu bari en couple rero kuno munsi n'umuntu ari single naho nabandi single je ndashobora kwipfuriza umugenzi wanje nzi ko ari en couple nkamubwira ati happy Valentine's Day ukipfuriza umugenzi wawe ari en couple n'uwundi muntu ukamubwira ati uyu munsi gushikeko mutari en couple nawe yo sheri wabibonye kuko twamenyereye ingorane abarundi dufise twamenyereye ko uyu munsi ari umunsi w'abantu babiri ari naco nshaka dutereko conclusion uno munsi sheri wawe nimbugiye muri telefone yiyo ugasanga ama message bamwipfurije happy Valentine's Day umuntu umwe yarenga babiri batatu burya kenshi ntukunda kurengana utamubajije ati uwo muntu ninde ikoreka yakwandikiye ibi ndabizi byo gushikira kwanze ndakubaza uri yankuba ego aho rero turakorana byiza cyane byumvikana ko uno munsi urakuraba cyane ni nawe uca uduha umuco dufatiye ku yindi minsi yose mwahora urana ko musanzwe abasheri muri itanaho uno munsi nta kantu special woba wabonye kuva mu gatondo kerekana ko hagati iwanyu muri babiri muvuga ati uyu munsi uraturaba uyu munsi impamvu ntakabonye telefone yanjye yari yagize ikibazo telefone yanjye yari yagize ikibazo kuvuga connection yatanga utora connection ngeze mu ishuri nshashikira mu kazi nayo ibintu byinshi ko ndakora navuga ati uwo mwanya nturagera ariko urumva ko ku mutima biriyo utegerezwa kubikora ndabyumva uri en couple n'umuhungu umwe canke benshi umwe ahari hose arashobora ko abakobwa bo murafise ikibazo uno munsi uravugiye ku Kimama na TV kuri en couple urakunze umuhungu umwe wo mu Cibitoki uwundi mu Ngagara uwundi mu Kamenge ahari hose uvuze ati aravye iki kiganiro umwe burya umwe uwa wundi umwe muri bajya bose umwe wese ku ruhande rwaguma avuga ati sheri wanje yanyemeye kabisa aranyemera rero kugira turwanye ivyo byose
atubwira izina ryiwe kugira ahari hose oya ahari hose aze kumva neza akavuga ati sheri wanje yavuze ko ari en couple ku mirongo kanaka kandi kuko urakuze urabirekuriwe ubu deja uri muri universite nturi mu minere urabirekuriwe ndakwinginze rero kugira ngo uwo mwana w'abandi ahari hose avuga ati bwa wundi vraiment ndemewe mutubwire no ya chakwaza ntashobora kwishura kubera yuko antuka ari yizi ubwiwe nawe nyene numwe arabizi neza ko ariyo nzo bitohoze ego rabitohoze murakoze cyane ego nawe murakoze yabashikira undi musore rero nawe nababwiye ko atavyorosha kare reka nawe dusigurire ku by'uyu munsi uyu munsi wewe kuri wewe n'umunsi umeze gute n'umunsi umeze nk'iyindi yose ubona gute urashobora kuba ari umunsi utandukanye n'iyindi minsi canke ukavuga ati nibisanzwe kuri jewe ni minsi nk'iyindi ubona gute umunsi wa Saint Valentin n'umuntu bosi sinahuye neza sanse ushase kucorientamwe ubundi bwo mbajije ati uyu munsi n'umunsi mukuru abakundanye nkuko tuko turabivugana n'abandi umunsi bita ngo ni umunsi wa Saint Valentin byumvikana ko ari umunsi mukuru abakundanye kuri wewe uremeza ko ari umunsi mukuru abakundanye cyangwa uvuga ati ni umunsi usanzwe nk'iyindi yose borega no ngaha n'ubundi sindatahura kubera ko abakundanye nk'ubuje na mama wanje turakundanye je na mama wanje tusigurira nawe ngene wumva umunsi uko ndabizi yuko urafise byinshi wowe uvugako nivyo nshaka uhe ku muco abakunzi b'ikimamara TV ko baragukurikirana jewe bo nkuko uko navyumvise nibaza n'umunsi wabayeho kubera aho higeze kubaho umweranda yitwa Valente rero uwo mweranda yarafise ibikorwa vyiza aho yazaritaho abantu imfuvyi bafakazi abashonje akabagaburira nyene uko nyene hanyuma birashika baramwica nyene iyo 14 nyene umva iyo 14 ikihinduka baca bayita nyene Saint Valentin kubera nyene bawitiriwe uwo mweranda Valentino mugabo rero uko ubu naho ndavyumva iyo hari mu ruhande guko nyene uko babinsiguriye hanyuma uno munsi nawe uko ndabibona nyene avec yaje y'uwacu je mbona umengo ni hagati y'umuhungu n'umukobwa urumva bahisemwe urumva gukundana nuko ndabibona muri no minsi muga nanje mu rundi ruhande je ndanabikunda mbere ndanabishima kubera iyo batabihindura umengo ntitwari guprofita natwe ko tutari kuri izo Valentine yabashira oya twebwe rero tujya kuri ibi tubona nyene duprofite uko nyene uvuze yuko ari umunsi wewe uvuga ati natwe duprofitako kubera ko ari umunsi mukuru w'abantu uri hagati y'umukobwa n'umuhungu niko ubu uvuze ko babyitirira oro kera wari umunsi w'umweranda Valente umva sinzi ukuri babisigura byibuka rero utubwiye ko uri hagati ya umukobwa n'umuhungu n'umunsi urawuhimbaza wewe jewe we nawe urawuhimbaza none we nawe nturi umukobwa bisigaye ko ufise undi muhungu ku ruhande muhimbaza nimba uwuhimbaza nanjye ndawuhimbaza ufatiye kuri jewe usanze ndi singo na tuwuhimbaza urakoze mama rero ngende ndayumvise werindira mu kanya gatoyi 14 tuvuye ngaha ndakurondera urandondera kweje ntari wasimuga gusa wewe turaza kumenya hari umwanya tuza kumarana kubera ndabise handi nzoba ngiye umwanya tuza kumarana hama tuje guhimbaza umunsi mukuru nawe tuzoba turiko turahimbaza ariko nyene hariho la principale ese tuwuhimbaza nk'umukobwa n'umuhungu cyangwa tuza kuwuhimbaza kubera ko tubwiye ko hari umunsi mukuru w'umukobwa n'umuhungu ukaba uri umuhungu nk'abandi mukobwa tuza kuwuhimbaza nk'umukobwa n'umuhungu none numva nerega je umuhungu nawe uri umukobwa cha tuhimbaza nk'umukobwa n'umuhungu none ntuvyumva ni nk'abasheri abasheri umuhungu n'umukobwa bahimbaza Saint Valentin kubera ko abara abasheri gusa niko ndavyumva kuko n'umunsi mukuru abakundanye aho rero ntuze kuza ndakwimye nza kugenda kurabona ikundira nanje muri make rero tubwiye ko umpaye ruce imbere ya kamera kubera ko ufise ukunda apana imbere ya kamera gusa n'imbere y'abariko barabiraba bose kura carton rouge no musi navyutse nabi mu bisanzwe ikosa sigiwa wose wantanguye kumbure birashika uvuze ko ufise ukunda rero
ego ndamufise kweli kandi ndamukunda sana. tari banga kuko nta banga ririmo urabire kuri batubwira akazina kiyo kugira hari hose aje kuvuga ati ni ukuri ndemewe kuko je mfatiye kuri jeyo nk'ubu ndiko ndakurikirana nk'ikiganiro nk'ahantu nkumva nk'umuhungu kanaka yavuze ati je vraiment ndafise umukobwa nkunda naho noba ntabizi akavuga ati uwo mukobwa ninde nkumva ngo ni Audrey tumva ko byo bari ibintu bidasanzwe kuri jeyo ndumva ko uwo muntu umengana umuha agaciro gerageza nawe rero uwundi mwana uraba umuhereza agaciro ko nimba ari umwe kuko urumva kenshi mutinya kubivuga kubwo kuvuga ati mvuze naka uwundi nawe acashavura nawe ko ufise umwe gerageza umubwira hari hose aze kuvuga ati sheri wanje aranyemera. Bo jewe ingene no kwishura ico kibazo cawe umva kumuha agaciro ntibihagaze kuyivugira impande ya kamera oya sawa bihagaze gusa agaciro ko karakamana kuko nawe nyine arabizi yuko niwe wenyene. None kubera ari wowe wenyene mugabo ugatinya kumva ko woserura izina afise izina ritaryoshe kuvuga urumva nyene ko uri kuramuvuga umenga byo gutera ingorane nta ngorane bine kandi yitwa neza mbere kugusumba asa kubera ko utomuvuga rero arabizi ko ndamukunda nanje ndabizi ko nkunda ivyo birampagije gusumba ko rero jewe ndabona yuko abantu bose duriko turakora no munsi n'abantu mufite ibintu biri mu kinyegero wapi si ibintu biri mu kinyegero nukuri atari si ibintu biri mu kinyegero biri n'ibintu birahabona urinzi ubona umuntu yemera akabivuga nk'uku nanje novuga ko mfite umukunzi ubu nanje mpagaze ngaha ndashaka kuvuga ati ndafite umukunzi mugabo uwo mukunzi nta mu pressure ngo mvuga ati ni naka burya nawe nyene hari gihagumana amakenga akavuga ati mbebe burya wa mukunzi avuga ni jewe canke nuwundi urumva ko mugabo nciye mvuga ati nukuri umukunzi wanje ndamufise nkubo nkavuga ati ni Filipo urumva ko Filipo hari hose yo cavuga ati Imana iguhezagira sheri wanje urumva ushaka rero kumenya uwo mukunzi wanje none nitwumvikanye ko Saint Valentin ni hagati y'umuhungu n'umukobwa bakundanye sivyo none Ndavuze kutorosha ibintu none mbona hapo naniri yaga oya sindakunanira uri wanashima uwo mukobwa yaje none namukubwirega ntacyo bitwaye muvuge nyine erega nyine ntacyo bitwaye nanje nico gituma ndiko ndakuvuga ati muvuge okay je ntacyo bitwaye kubera ndamukunda cyane sivyo erega nyine ikibazo ni cakindi nyene muvuge uramukunda turabizi muvuge ndamukunda cyane mama wanje nakoresheje kiranza nashika uvuze yuko uyu munsi uri hagati yawe na mama wawe ego uri hagati yanje na mama none wavuze ko ari urukundo ruri hagati y'umuhungu n'umukobwa mama wanje n'umumama ndamukunda n'umumama mwiza yaranyibaruse ankorera vyose nongaho mbona abifisemwe uruhara runini yarudasanzwe nukuri ndamukunda sana ahari hose umunsi mukuru wa Valentin mwiza giza kunyibutsa nanje nace nibuka ko nakoze ikose ryo kubwira mama ko ahari hose ari vyose kuri jewe kandi ndanagushimiye cyane kuko icyumviro utanze ni icyumviro cyiza cyane kumbona nari navuze ati sha uyu muntu afise umuntu yemera nkuko akunda nkuko mugabo kumuvuga izina bikaba bimunaniye urumva ko hagumamwo question mark ariko ubu uraduhaye umuco reka tugushimira ku Kimamara TV murakoze cyane gusa izina ntaryo nakubariye nakubwiye uwo muntu wariwe ariko merci sana mama wawe ni mama wanje nanje navyumviye murakoze cyane nawe ndakwibariza nawe urafise uza kwifuriza Valentin Saint Valentin uyu munsi ndakikwishura hanyuma oya je banzunyishure nimba umufise vuga ati ndamufise nyene kugira nyene umufise ucugirwa ko je na mu presence uyu wanje nawe urashaka kumuvuga nyene bose bakamumenye rega nibisanzwe aragukunda nkuko habivuze nanje umukunzi wanje ni wa wundi nyene umwe rudende nkorera ibyo abandi bose batonkorera kumiyama oya ashaka ko ari mama kuko niwe muntu w'agaciro mu buzima bwanje uno munsi rero nico gituma ndanawe umwipfurije ahari hose yubahwe kuko yarakoze ibikora nka breve muganga wawe cangira ikibazo wewe uri umukobwa wifurije mama wawe none wumva ivyo bintu biraba mwavuze ko Saint Valentin ari hagati y'umuhungu n'umukobwa we nawe yuko ari umuhungu n'umukobwa ni umunsi mukuru w'abantu bakundanye
kandi urukundo si ngombwa ukunda umuhungu kuko aha hanze hariho ko urazi ko mu makungu hariho abantu basigaye bakundana hagati yabo ari umukobwa umuhungu ku muhungu kandi nabyo hageze n'umunsi barawipfurizanya ariko si iyo mvo ndabivuzemwo ariko jewe si iyo mvo ndabivuzemwo shatse gutahuza ko urukundo simpaka ubeho mu urukundo uvuga ati ntegereza kuruha umuhungu kuko naho utaruha umuhungu urukundo burufise kandi ururimo urumva kugwishimiye byumvikana ko nanje kuba mvuze ati no musi ndawipfurije mama niwe ari special kurusha abandi bantu bose numva no wipfuriza no musi uratahuze ndagutahuye sawa murakoze cyane nawe murakoze mabuja ni sawa meze neza murakeye yego nawe murakeye murakoze uyu munsi n'umunsi umwe udasanzwe umunsi benshi bavuga ko ari umunsi mukuru w'abakundanye ariyo Saint Valentin umunsi wahariwe abantu bakundanye sinzi wewe ko uyu munsi ari umunsi usanzwe nk'indi minsi yose cyangwa ukavuga ati uyu munsi n'umunsi udasanzwe kuri jewe kubera ko ari umunsi mukuru w'abakundanye kuri wewe uwo munsi ufata gute kuri jewe ndagufata nk'abandi bose bawufata ni umunsi mukuru nyine w'abakundanye uravyemeza ko ari umunsi mukuru w'abakundanye yego uwo munsi rero byumvikane ko uza kuwuhimbaza awuhimbaza cyane rwose ko tubahirije kuri rero ijuru oya hasi mpaka nambare kuri rero ijuru kandi ahandi ku ishure canke nawe uri mu gitigiri c'abavuga ati naho kuri rero ijuru idaseruka ku mubiri ku mutima ibiri oya gusa ariho amasaha yaho ayandi masaha umuntu aza kuvuga ati urabona ngaha turi ku ishuri hari umwanya tuza gusohoka wundi amasaha yandi aya n'amasaha y'ishuri uyu munsi ni umunsi mukuru uhejeje kutwemera ko ari umunsi mukuru w'abakundanye umunsi udasanzwe kuri wewe urafise umuntu waba wawipfurije cyangwa uvuga ati ndateze kuza kuwipfuriza mu mwanya uri imbere ndafise umuntu nza kwifuriza muri makuru ya couple tugaruke ahandi nyene nawe uranyemera cyangwa uranyankira baza ndakwishura uratwemere kuri ya couple imbere y'abakunzi b'Ikimamara TV imbere ya sheri wawe uko umaze kubura ya couple ubu uri imbere ya sheri wawe ushobora kumubwira ati no musi nakoze ikiganiro ku Kimamara TV akagenda akavuga ati reka ndabiganiro sheri wanje yakoze agacagirirwa amahigwe adasanzwe agasanga iby'ukuri ibyo yitwa ko ari ukuri uyu munsi biramubayeko byumvikane ko yemerwa mu bandi bose ushaka kumutubwira kugira ngo ahari hose aze kuvuga ati kuko ariho benshi bagukunda wewe urumva wana shaka bagukunda mugabo umwuko kugukunda hariho abo uvuga ati nukuri ndiyo kipe wundi ndiyo kipe mugabo nkuko tubimenyereye hari umuntu ushaka kubwira ko uri yo kipe ntabyumve akaguma ashaka kuguma aguhatiriza uno musi rabonye akavuga ati jewe ndi en couple imbere y'abakunzi b'Ikimamara TV arashobora kuvuga ati bwabo ndafise icizere ko nakari karagaruka bivanye n'umunsi na message z'uno munsi ntabaramubwire rero kugira ngo duhe umuco umutubwire kugira hari hose yiyumve aje kuvuga ati burya nta makenga mfise ni jewe nyene ndiyizi singombwa ko ndamuvuga ngaho imbere ya kamera nimba ari umwe kubera ikutinya kumuvuga ndamufise n'umwe kandi ariyizi simpaka ndamuvuge abantu ngo mvuge ngo paka ngo abantu bose bashimenya ngo ninaka wewe arazi ko ndamukunda urishiye yego nk'ubuciro nka message za merci beaucoup z'abantu nka batatu bakubwira ati wakoze cyane kuba wayemeje ko turi en couple wocu byifatamo gute nko mu gihe tuciye tubona ati bwa bundi urukundo rwawe rurasambutse kubera ko wemeye kuri en couple mugabo ukaba wanse kuvuga uwo muntu muri en couple wari simpaka urinde kuvuga uwo muntu ngo ndi mu rukundo nanaka wewe abazi ko wewe uri mu rukundo nawe kandi abakwizeye cyo ni cyambere kandi mu rukundo urazi icyambere no kwizerana sawa uvuze ko dukoresha kwizerana nanjye vuga ko mfite umukunzi kubera ko ahari hose ndaza kumuvuga izina ace yizera ko ariyo none ntabizi ndafite umukunzi ahari hose yizere ko ari uwo nyene kandi ndamukunda uko nyene ntibyoroshe niko bimeze gusa nyene je hariho akantu ngenda ndaraba muri mwese jewe mfatiye nko kuri jewe
kuvuga ko ndi en couple ni ibintu byoroshe cyane mu gihe nzi yuko mfise umuntu nkunda nubahiriza mpagaciro imbere y'abandi bose atari imvo zo kuvuga ati ni imvo z'amashure kubera ko ndi mu mineur canke ndaciga muri inférieur kuko aho niho usanga bigoye kuba wovuga ati ndi en couple na naka umugabo kameme uri umunyeshuri muri université sinibaza ko mugenzi wamenye kuri en couple na n'uwundi sinibaza ko hari kosa ririmo nukuri numva nyene mfise amakenga menshi ngendanya amakenga yego ngendanya amakenga y'igituma uri en couple ego ndi en couple nande ukumva nyene ico kibazo ko kucishura kabisa wumva ko ari ibintu bigoranye kandi nibisanzwe si bisanzwe si ngombwa ko umuntu wese amenya ngo kanaka ari en couple na naka oya umva no mwibarabara ntimugendana turagendana mugabo none umuntu turashobora kuba turi kumwe mwibarabara gutya none ucumi nawe ndi en couple nawe umunsi nk'umunsi twohuye muri kumwe mwibarabara urumva nyene ko nakubwiye ko ndi en couple nawe ushobora kumenya ko ndi en couple nawe ushobora kuvuga ati abanye n'abagenzi bari gutembera kandi nkaho usanga uri en couple na sheri wanje nk'ubu bivuge ngo ati twahuriye hamwe kuko urazi ko ibintu by'ubu bigoye hari igihe usanga uri en couple na sheri wanje wabimbwira nkaca mvuga ati tumutorere umutima ni kuko urazi ko abo bigize kare byarabarareye ko umuntu sheri wanje utawizeye ndawizeye gusa ndagiye gukora reka ndagushimira merci Malaika anje Malaika murinzi wacu Miss Popularity turakura mu kiki murakoze kutekereje kandi ntabikumenyereye ko je sanzwe nekereje 2020 naje nekereje kose cyane ni kubera ko ubusanzwe uri Miss Popularity wo mu ntara ya Cibitoke kavuga ati irifo ko nza ndagenda buke niyoroshe kubera ko abandi bambonereka akarorero kuko urazi ko mutobwa kugira ngo mwerekane akarorero keza mu bajene bubu wapi ahubwo ni kubera utamperuka Malaika ejo twari kumwe yoyo Malaika ejo twari kumwe ariko wabonye yuko nari ntekereje kandi si vy'uno munsi iri vya kera ejo ko ntabikubwiye jaho usanga utanyitegereje Malaika uno munsi urabona ko naramutse ngendera ku ishuri ryanyu ariryo ryacu université nziza cyane aho kabisa niyumviriye ko ndahasanga Malaika nka Miss Popularity mu ntara ya Cibitoke ari ikintu numva kindyoheye vraiment kiri mu bintu nkunda no munsi rero nagomba tube turiganirira no munsi bavuga ko ari umunsi mukuru bakundanye se Valente mbeho uravyibuka ibyo ntabyo nzi nta n'umunsi n'umwe ndanabyumva navyo bibuka ko ari umunsi mukuru uno munsi ari kuri se Valente yaje uyu munsi nzi ko ari umunsi mukuru wa Valente mweranda twibuka nka kurya twibuka perezida numva atari se Valente nyene oya ni uwo muntu yitwa Valente mweranda yapfuye ndabwire gute se Valente mudutatura none genre ni se Valente gusa baba bibuka kurya nka kurya twibuka perezida none perezida ni dufise umunsi tumwibuka sawa rero reka dusigurire imbere kimamara TV ko nawe wumva uwo munsi kuko wenda wanadova tugwana reka twumvikane tuze nawe dusigurire ukuntu umva uwo munsi kuko benshi bavuga gutandukanya abavuga ko ari umunsi mukuru w'abakundanye abavuga ko ari umunsi mukuru wahari uwo mweranda Valente bijara bivugwa mu bintu byinshi cyane dusigure nawe muri make uko uwo munsi uwuzi sinakubwiye uwo munsi ndawuzi ko kubera kenshi ndakunda kuja gusenga kubera tuba turiko turibuka mweranda Valentine yapfuye nkakomsa nk'ibindi tuza twibuka buri gihe haraba ishengesho je muri katolike kweri ku bantu basenga vraiment no munsi birazi ko ari umunsi wo gusenga kubyo rero numva yego ja hanze ndumva ngo ni umunsi mukuru w'abakundana ngo umuhungu n'umukobwa ako nashaka kubgeje ko atamunsi nimwe ndakora Valentine kuva mvuka urahomvye sinahomvye ko kuva wakaba hatashugurakiye cyane hashugwe ndakira vraiment guys sinibesheye nta munsi numwe iyo ngo se Valentine barampayishugwe nta munsi numwe ubaheho gute bayo gute kunyene aryoshye nta munsi numwe uraronka umuntu yivoronta akavuga ati jewe vraiment Malaika wanje reka ndamushyira akashugwe Malaika utirengagije s'il vous plaît reka tuvuge ko ari kwiyorobeka
utiyorobetse imbere bariko baragukurikirana ku Kimamara TV uremeza ko wewe marayika atamusi numwe uraronka ishurwe ku munsi wa Saint Valentin je ndavyemeza bien na guys muvyumve nta munsi numwe ndahimbaza Saint Valentin nta munsi numwe urabaho marayika uri mu rukundo je ndi mu rukundo ubuzira ko sheri wawe uyu munsi nawe atawubona ameze nk'uko kwawe canke kubera abantu babiri bakundanye birashika umwe akaba atekereza undi akaba yiruka cane mu gihe rero uri kuravuga ati sheri Saint Valentin akubwira ati we tuza wana Saint Valentin ba mu mutima w'umuntu reka tuvuge mwese mumeze uko canke ni numwe muri mwebwe ashaka kudugunda akasubiza hasi bo je Saint Valentin twayihimbaje ko no turaja gusenga PM ku mugoroba kandi ngiye gusenga nzoba ndayihimbaje ko musa ndamusangayo burya abandi bakora ibimenyetso by'ishugwe yo kubateka dusohokane reka tugira iki kuri wewe urumva ntaco bikubwiye nta kimenyetso na kimwe kimenyetso kuri mwebwe no kuja gusenga gusa je nakubwiye burya wantahuye ivyo nashaka kubwira nakubwiye ati uyu munsi ndagenda gusenga kandi ndamusangayo nta shugwe mushira wewe baza kumpereza umukarisiya ndaza kuwurya hanyuma biheze turarose umukristo wo muri Katolika anje marayika wewe uno munsi abandi bahimbaza Saint Valentin ku ishugwe wowe wavuga ati no munsi ndasangira kandi nza kuba numva ndi free je na sheri wanje niwe njye nasangiza wow ni padiri oya urumva n'ibindi bintu n'indi sije kuba uno munsi sheri wa marayika avuga ati je ndagenda gusenga kandi asangiza umukate murumva ko ari ikintu kitoroshe marayika sheri wawe atarakabanga oya noneho nta nakabanga karimo kuko urageze deje uri kuri universite muhirangira ngo naho baba batabizi mugabo barazi ko imyaka yo kuba mu rukundo n'umuntu uyifise urashobora rero kutubwira sheri wawe uwo ari we kugira ngo aho ari hose ariko arakurikirana kino kiganiro aze kuvuga ati jewe ndi sheri wa marayika ndabizi neza arankunda sindamutera isoni kuvuga canke ntavuga ati ko yavuze ko afise umukunzi runaka ntamuvuga izina nkaba nzi urya muhungu w'umugenzi duhora tumukubitanira ko ndabona message amwandikira burya ntiyavuze urya canke yavuze jewe duha umuco rero kugira ngo ahari hose nawe nze kuvuga ati vraiment ndemewe Mindisha kamera ni microphone nibiki sheri wanje ahari hose turi kumwe je t'aime beaucoup ndagukunda cyane sheri nabajije izina ahari hose amenye ko ndamukunda ushaka ndabwira izina sawa reka nanjye mvuge ko ahari hose amenye ko ndamukunda sheri wanje hari igihe usanga ndiko ndabwira gwawe nico gitubara nkiuza kubivuga wow ndamukunda cyane niyo mpamvu ivyo kurambwira buri gihe Saint Valentin ya Jésus-Christ none Jésus nashobora kuba umusheri wanje kubera iki ndamukunda igitangaza kuri marayika noneho je namuheruka atarakizwa nk'uko ataraba umuntu ari mu mana nk'uko kuburyo ashobora kuvuga ati sheri wanje ni Jésus-Christ nawe kabisa unkuye mu bandi vraiment karibu mu muryango w'abemera Imana murakoze nibaze yuko aho vraiment nta n'ikindi ufise no kurengerezako kuko urengeye byose murakoze surabe ntiwisamburireko ariko hari ikibazo twakubaje utashobora kutwishyura iki kandi uri en couple kwa uvyuka uratubaza utubwira tuvuga amazina kandi nawe niho gutera isoni kandi je suis aussi iryo bintu bavuze mama yes mama nawe turamukunda cyane kuko nawe urabizi yuko wambwiye ko no musase Saint Valentin abantu bakundana ariko je sindabiprefera gose ko sindabimenyereye nakubwiye ubwanje nawe ifa kutuza kutubwira mu kanya ndashikirwa ndaza kubivuga nashikiye okay merci murakoze cyane nanyu murakoze reka tubashimire marayika tugira n'akantu by'abakunzi b'Ikimamara TV aho turabashimiye bakunzi b'Ikimamara TV hajya ni hoje bakore subscribe Jesus wewe ibintu biragoye hewe ndasabye nabyo usubiramo kuri subscribe na like na commentaire basha guys ndasabye wow reka tugushimire marayika habangeze ku musore adasanzwe cyane
umusore reka nivugira kuko ushobora kuba udasanzwe kuri jewe urumva rero ngaho umuntu wese bamuvuga bivanye n'uko bamubona yego uno munsi abenshi bavuga ngo ni umunsi wa Saint Valentin, umunsi wahariwe abantu bakundanye. Umunsi kuri wowe Juste ufata gute? Uremeza ko ari abantu bakundanye hagati ya babiri canke ukavuga ati ni urukundo rwo muri famille bisanzwe, kuri wowe ufata gute? Bon, ma part je ukunda bibona ni Saint Valentin yamiba buri mwaka le 14 février, ariko uko nyenda bibona handi mbona bayifata nk'ibintu nyine bidasanzwe, ariko je ku bwanje ndabifata nk'ibisanzwe kubera no kwita ko ari umunsi w'abakundanye, yaba mu babana, mu bavukanyi canke mu bavyeyi, mu bagenzi, aho se ni muri sense nk'iyo. Uremeza ko wowe kuri wowe uvuga ati umunsi mukuru w'abakundanye n'umunsi usanzwe kuko n'umunsi umeze nk'iyindi yose kuri wewe? Bon, ngaho onye iyo uza kumbwira ngo ni muri sense yahe, mu bakundanye ari babiri, umuhungu n'umukobwa canke mu bakundanye mu muryango canke mu bimeze gute, aho rero niho utatomoye neza. Mu bisanzwe benshi babifata uko baba hariyo byare babifata ukuntu, hari abavuga ati uno munsi nshikire ndi en couple, mvuga ko burya ntihutira kuja kuhimbariza mu muryango, ahubwo yihutira kuja kuhimbariza hagati yiwe na couple yiyo, kandi umve ko abasize umuryango. Umva umuntu wese ahagatira umunsi bivanye nuko ameze. Uri single nawe avuga ati je ndi single, uje ntibindaba, wowe ntanibuka yuko byumvikana ko akenshi akubwira ati je ndi single uwo munsi ntundaba, byumvikana ko umenga ni single muri we, umva aca yigira impfuvyi ku buryo umenga nta wundi muntu afise akunda mu muryango, byumvikana ko nawe aba yahaye agaciro urukundo rw'abantu babiri. Oro bariko baravuga umunsi mukuru w'abakundanye, je nko ku ruhande rwanje navuze ati umunsi mukuru w'abakundanye mfata ko ari umunsi mukuru w'abakundanye kuko umwe wese agira umuntu akunze, swate umuvyeyi wawe canke umuryango wawe canke umusheri. Urumva rero bimaze kugenda uko umaze kubaho ukavuga ati jewe Juste ndi uno munsi urandaba, bivanye no kuvuga ati sindi en couple ariko mfise famille nkunda, bivanye no kuvuga ati reka nemeze ko uno munsi ari umunsi mukuru w'abakundanye. Kwanza ivyo bibanza kukuva ko uvuga ati ni umunsi mukuru w'abakundanye muri famille canke nawe wemeze ko ari umunsi mukuru w'abakundanye hagati y'abantu babiri. Sinzi wowe mwizo difference zibiri uko wotubwira ko byumva, sinzi ko wemeza ko ari uwo mu miryango canke ari uw'abantu babiri, wemeze uyu? Boje uko nyene no vyemeza, ndabona yuko cyane ku bakundanye niyo si tumaze dukunda kuyibona cyane, ugasanga nyene nk'umuhungu iyo bakundanye n'umukobwa bashaka kumugira aga surprise, kantu yabona kamuryohera, kantu nyine akunda. Naje ku bwanje je mbona no ufatira mu muryango, muri famille, yaba ku bantu dutemberana, ku bagenzi, mu nshuti, hose niko nyene vyogenda. Ku bantu bakundanye ndumva yuko ari umunsi udasanzwe, ku bakundanye nyene tuza kumugira akantu umukobwa akabona ko uyo muntu adasanzwe. Hajya iyo wicaye ukiyumvira akantu woha umukunzi wawe, burya iyo ugahaye umukunzi wawe aragashima cyane, ntagatura kubera n'akantu umuhaye. Burya ikintu kugira gikogwe kiba gifise intango. Burya uvuga wewe nkuno munsi nimba uvuze uno munsi nshaka kuja kurima, nukuvuga yuko umanza kwitegura mu mutwe. Nawe kugira utegure ako kantu umanza kwicara ukiyumvira eske mbega umukunzi wanje akunda ikintu nyabaki cyo mushimisha, nawe ukacumanza rero ugategura ukaraba ukanaliza imisi nyene niyo umunsi wagera ugafata ka kantu ukakamuha, zakusanga akakiriye neza cyane n'umutima mwiza, akavuga uyu muntu n'udasanzwe iwanje. Nuko wenda yibona. Uradusiguriye ko ari umunsi mukuru wowe ubona ko uri hagati y'abantu babiri bakundanye kugira ngo bahane udukado dutandukanye. Kuri uwo munsi urawuhimbaza? Ku bwanje uwo munsi ntawo mpimbaza. Ego mapara je ku bwanje ntawo nyene mpimbaza nyene, bivanye nyene nuko bitaraja abona cyangwa iboneke. Ko atamukunze ufise? Namukunze ifise. Kubera ko utamufise? Ni shwa yanje kumurondera canke kutamubwira
ibisigo yuko ikindi kintu gusa nyene intumbero yiwawe nyene canke bivanye no kumwanya utaragera. Utubwiye ngo umwanya nturagera utumenga ufatiye kuba uri mu minere uvuga ati kumbure ibi bintu ndabikoze yo baramabara reka mugabo ndiko ndaraba igihagararo imyaka amashuri urimwo umenga arakwemerera kwico kintu ushoboye kugikora urashaka kuja en couple n'umuntu. Ni principle wari ukavuga ati jewe juste mwi kubera ko mbona ibi bintu by'urukundo kuko abenshi bakunda kuvuga ko birusha kenshi hari abantu banka kuja mu nkundo bivanye n'impamvu zitandukanye uko utugenda turayaga n'abajene bakubwira ko urukundo rurusha nawe nico coba cyaratumye waratevye gukunda canke uvuga ati jewe sindanavyinjiramo kugira ngo menye ko birusha canke bitarusha ariko nditeze kuzovyinjiramo niyihe mpamvu bituma utari mu rukundo? Mbo impamvu sinovuye ko urukundo rurusha kubera abakobwa bose si bamwe, hariho abakundanye bagatekana bakamara imyaka myinshi ariko hariyo nundi muhura nawe ikaba ebana kikabikibazo sasa misoze ni gushwana so kibazo none bino bintu none bizongenzahi ugasanga uri kuriga ariko wicaye ngo wige uyumvire cyaki ibintu je ndumva none abiheba umva bikagupertiba mu mutwe bigatuma wumva yuko ubona abiheba ariko hari ubandi usanga batuje uvuga ikintu akakumva nawe umubwira ikintu akakumva nyene ukabona ko ari ibintu biryoshe nyene ariko je ko bwanje nyene sindafata intumbero nyene ndabijemo mbasi ndaronke iryo bakwe ariko tuzobijamwe nyene turacarindiriye wisezerana. Muri babandi bavuga ati ndindiriwe Imana izompereza. Turacarindiriye nyene kumapfuri kurasenga azoboneka nyene apana gusengera waho ni mu mamushwa. Ndumva yuko uri kurasengera abantu bose bari mu rukundo no munsi amasengesho yo uvuga ati Mana nimba uyu wanje afiswe na naka ndagusavye bashwane kugira nanje shikigo nayo masengesho uri. Oya sino kwifuriza icyo bino vraiment. Yo ubonye abantu bicaye ahantu batekanye bumvikana kiragoye kubasenga ngo bajye abantu batandukanye. Yavyo bari bino bibi. Igituma akenshi ubusanga umuntu ari kumwe n'utari uyu. Ugaca usanga wowe umukobwa akundana n'umugenzi wawe cyangwa umuhungu akundana n'umugenzi wawe ugaca usanga wowe ubu urabona ko ari couple yishimye kandi nziza ariko mu nyuma ukazosanga byarahindukiye wa wundi waruzi ngo ni umukobwa wa sheri wawe ni umugenzi umva ni ari en couple n'umugenzi wawe ugaca usanga no munsi bigeze kuri wewe kandi nawe aho uri warasengera ati Imana ndakwinginze umpuwisezerana wumva ayo masengesho atasambuye urukundo rwa babandi Imana yumvira we kubera ko wowe ari wowe usezerana. Mbo uwisezerano mvuze uwisezerano bo tuzi gusa muri age y'ubu unyusanga nyine abahungu n'abakobwa bakundana bakiri bato ariko nyine urashobora guhura n'Imana ugasanga uhuye n'umukobwa atarakundana cyangwa ugasanga uhuye n'ukundana byose birabaho kubera niwogena ngo wicare ngo mbo je nshaka umukobwa atarakundana n'umuhungu na numwe wosanga aho vraiment biragoye kubera bo bunyo usanga 10 batangiye gukundana umva biragoye gusa nyene kuronka umwe agutahura nawe akagutahura nivyo vyiza gusa mbona vyobaho nandi kuvuga ngo ndindire ngo utarakundana nka wewe oya biragoye gusa ni gusaba nyene umuntu aguha mwumvikana nico gikuru. Kistegira akantu kubwiye abakunzi b'Ikimamara TV ko baragukurikirana. Mbo abakunzi b'Ikimamara TV bwa mbere dukoranye kubera nsanzwe ndi muri urabizi nawe. Mbo ndabasavye mwese kugira subscribe, comment, like tubana turyoherwa mu Burundi bwacu bushasha. Merci beaucoup. Reka tugushimire. Mbo namwe murakoze kuba mwaje kwishuri ryacu IUNICA. Tukaba turashimiye cyane tukabasaba yuko muzogaruka kandi no muri année prochaine mutugishe kandi muzosange ngirango tuzoba ngirango Imana izoba yakoroye ibintu bigende neza. Ego arabakunda Imana arabakunda bamama wabo arabakunda abandi batashinye kutubwira hariho single reka nizere ko mu mwaka uza ni byasubira kuba tuzosanga byaratunganye. Ego reka turavyize natwe canke nyene muri uyu mwaka ego vraiment byose nyene gusa ni mu maboko y'Imana bizogenda bon. Reka tugushimire juste. Reka ndabashimire mugire mwese akantu mubwiye abakunzi b'Ikimamara TV ko barabakurikirana ko kurumva ntimwogenda uko mutateye akamo abakunzi b'Ikimamara TV turaguha ikaze ugira akantu mubwiye abakunzi b'Ikimamara TV. Bon ico nobwira abakunzi b'Ikimamara TV nobabwira yuko bogira subscribe
na comment na share hama na kandi nkavuga ati muzokwame muza kandi kudutemberera hano kuri IUNICA Institut Universitaire Centrale d'Afrique. Sawa murakoze cyane. Icyuki cyanje gira akantu bwiye abakunzi b'Ikimamara TV na n'umuntu umwe wa wundi wawe nyene webe hari yugira akantu mubwiye kugira uno munsi yirwa ryohe kuko na cyane ko watubwiye ko wari wabuze connection uno munsi urose yigenda direct gira akantu mubwiye wongere ubwire n'abakunzi b'Ikimamara TV ati gira akantu mukoze. Bon jewe uno mwanya nk'ikintu wabwira umukunzi wanje kanza she ndagukunda aho uri hose wiyumva ndagukunda cyane kandi umunsi mukuru mwiza. Hama abakunzi b'Ikimamara TV nasahogira subscribe, share and comment kugira ngo ibintu bigume bigenda neza na like batayibagiye. Murakoze cyane. Murakoze. Akantu bwiye abakunzi b'Ikimamara TV barakurikirana. naje ndabifurije umunsi wa Valente mwiza nyene spesialement kuri mama wanje cyane cyane ndamukunda sana hama babandanye bisabonesha banagira n'amajeme amapartage nyene ko nyene babandanye badukurikirana nyene Imana bahetsagiye. Murakoze cyane. namwe gira akantu bwiye abakunzi b'Ikimamara TV. Abakunzi b'Ikimamara TV ndabwira ko ndakunda cyane hama ndarabashimire ku bintu mwaje kutugendera ngaha ku ishuri wacu. Murakoze cyane. Murakoze. N'akantu bwiye wa muntu ari hariya avuga ati akajambo k'umunsi wa Sevalante. Nagomba ndamwifuriza umunsi mukuru mwiza hari yubahwe ndamukunda cyane. Murakoze cyane. Marayika gira akajambo bw'Imana yawe kuko uno munsi kabisa wanangaje ukuntu gira akantu bw'Imana yawe rero hiri n'abakunzi b'Ikimamara TV. Bo Mara yanje nuko ndayikunda cyane buri gihe buri misi yose buri gihe vyose nyamye every time byinshi sinzi ko nobivuga. Haba Ikimamara TV mwakoze kudutembera ku ishuri ryacu rya IUNICA Université Centrale d'Afrique muzokwame muhora muza kudutemberera hama bakomeza kuri amapartage kuri subscribe n'amalike menshi n'amakomantere. Sawa mwarahizagiwe. Murakoze cyane. Nanyu murakoze. Juste. Gira akantu bwiye abakunzi b'Ikimamara TV bariko baragukurikirana. Bon abantu bose bakurikirana Ikimamara TV twabasaba kugira subscribe, comment, like. Uyu munsi nkaba nifurije abantu bose bakundana peace bumvikane ubuzima bwabo bwose babeho bishima ibintu byiza cyane gose. Murakoze cyane. Bon namwe murakoze hamba tubahaye n'ikaze ubutaha tuze kutugirisha n'ikiganiro tubane tuganira ku vyerekeye gwaruka ama murakoze. Reka nanje ngende nipfurije abakundana bose aho bari hose ngo ndababwira ati umunsi mukuru mwiza babandanye bavyifatamo neza babandanye bamererwa neza aho bari hose. Murakoze cyane. Ciao ciao.